Turanezerejwe no gufata kandi kanya keza ko kubana namwe muri kano kanya ko gusangira rino jambo ry'Imana. Imbere ya vyose tubanje kubaramutsa amahoro y'Imana arushirize kubaganza, arushirize kubana nawe. Iyi saha na kano kanya tunezerejwe no gusangira ano majambo y'Imana tubona muri kino cete Pawulo yandikiye Abaroma. Hari amajambo meza cane tubona mu gice c'8 duhereye ku murongo wa 31. Tuhasomye uwo murongo wa 31 tukamanuka kugera ku 35, tukadusima tugasoma n'umurongo wa 38 n'uwa 39. Hari amajambo meza cane ndumva twayasangira. Nawe utari bwumve igice twasomyemwo, tugomba dusomemwo. Raba mu cete Pawulo yandikiye Abaroma igice c'8 dusome ku murongo wa 31. Ijambo ry'umutwe riratubwira riti urukundo rw'Imana. Murongo wa 31. Ko bimeze bityo tuvuge iki? Bisanzwe Imana iri mu ruhande rwacu, uwo turwanya ninde? Itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izobura ite kutugabirira vyose kuri we? Ninde azorega abo Imana yatoranije? Mbega ni Imana, kandi ariyo ibatsindanishiriza. Ninde azobatsindisha? Mbega ni Kristo Yesu, kandi ariwe yapfuye, ibi biruta yarazutse, ari iburyo bw'Imana, bitaye ko aradusengera. Ninde azodutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbega n'amarushwa, canke n'ivyago, canke n'uguhamwa, canke n'inzara, canke n'ukwambara ubusa, canke n'ukuba mwirinde, canke n'inkota? Dusimbire ku murongo wa 38 nawe wumvize ko nsutubwira. Kuko menye neza ntakekeranya yuko naho bwoba urupfu, canke ubugingo, canke abamarayika, canke abaganza, canke ibiriho, canke ibizoza, canke abafise ubushobozi, canke uburebure bw'igihagararo, canke uburebure bw'amajepfo, canke ikindi caremwe cose, atakizoshobora kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Imana ishigwe hejuru cane. Amen. N'aya majambo numva twosangira muri kano kanya dushimira Imana ukuntu idukunda. Imana irushirize gushirwa hejuru bugira kandi numva twofata akanya keza ko gushima Imana, tuyishimira. Niba ugihema impwemu z'abazima, wumve worengera ibibazo urimo, wumve worengera imitwaro yose ikuremereye, mugabo ufata akanya keza ko gushimira Imana. Ndizere audio iragushikiriye. Nubwo hari byinshi bikubabaza, nubwo hari byinshi, imitwaro myinshi itandukanye, uyirengere, ufata akanya keza ushima Imana. Ni Imana itwitaho, ni Imana itugwanirira ku munsi ku munsi. Hari ivyo igenda itugwanirira utanazi, hari ivyo ubona, hari ivyo utabona. Ndumva ataco kubuza gushimira Imana, ndumva ataco kubuza guha amashimwe Imana. Uri umwubatsi, ururira ku nzu, hama ukagoroba ugataha amahoro yakuzigamye, ntunakoroke. Icubahiro kibi c'Imana. Unyonga imodoka naho, uraja kuri vora, ukazunguruka igihugu cose ukakimara, Imana ikagushikana amahoro. Numva ataco kubuza kuyishimira. Reka huri hose wumve icubahiro yuko coba ic'Imana igenda ituzigama ku munsi ku munsi. Nubwo wowe ufise ibibazo bitandukanye, nubwo wowe ufise ibikuremereye vyinshi, ariko umenye yuko Imana ikwitayeho, umenye ko ari Imana igukunda, ikubabara, irushiriza kugendera neza ku munsi ku munsi. Ireka icubahiro cose kirushirize guhabwa Imana ubugira kandi. Ano majambo agira hagukuye n'ahagushikanye, niwaronka kandi kanya uze gusubira kuyasoma neza,
ndizera mpwemu w'Imana araza kuyagusigurira neza. Ati ko bimeze bityo tuvuge iki? Bisanzwe Imana iri mu ruhande rwacu, wowe turwanya ninde? Nubwo hoza ibintu biguca ivutu, nubwo hoza ibintu bigenda biguca intege, ariko umenye yuko Imana iri mu ruhande rwawe, atawoshobora kurwanya. Icubahiro cyose kirushirize kuba ic'Imana ubugira kandi. N'aya majambo y'Imana twari dusomye muri kino cete Pawulo yandikiye Abaroma igice c'8, twahereye kuno murongo wa 31 kugera kwa 35 turasima dusoma n'uwa 38 n'uwa 39. Reka tuhasubiremo hama tubone kurangiza. Umutwe w'ijambo utubwira uti urukundo rw'Imana. Ko bimeze bityo tuvuge iki? Bisanzwe Imana iri mu ruhande rwacu, uwo turwanya ninde? Itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izobura ite kutugabirira byose kuri we? Ninde azorega abo Imana yatoranije? Mbega ni Imana kandi ariyo ibatsindanishiriza? Ninde azobatsindisha? Mbega ni Kristo Yesu kandi ari we yapfuye, ibi biruta yarazutse, ari buryo bw'Imana, bitaye ko aradusengera. Bitaye ko aradusengera. Haleluya. Bitaye ko aradusengera. Shaka usura inyaha nyene uvuga ati bitaye ko aradusengera. Nubwo ndi mu bibazo, kazima Yesu Kristo ansengera. Imana ishimwe cyane. Ninde azodutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbega n'amarusho canke n'ivyaha canke n'uguhamwa canke n'inzara canke n'ukwambara ubusa canke n'ukuba mwirinde canke n'inkota? Twaciye dusimbira ku murongo wa 38 utubwira ati kuko menye neza ntabikekeranya yuko naho bwoba urupfu canke ubugingo canke abamarayika canke abaganza canke ibiriho canke ibizoza canke abafise ubushobozi canke uburebure bw'igihagararo canke uburebure bw'amajepfo canke ikindi caremwe cose, atakizoshobora kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Imana ishimwe hejuru cyane. Amen. Mugire umugisha aho muri. Yari amajambo y'Imana twari ko turasangira, agira hagukuye, agiye ntakugejeje, naho ca mu bibazo uvuga ati urukundo rw'Imana. Ko bimeze bityo tuvuge iki? Nta kindi kintu cyo gutandukanya n'urukundo rwa Yesu Kristo. Imana irishirize kukuzigama, Imana irishirize kukugirira neza, icubahiro kirushirize ku bic'Imana ubugira kandi. Amen.